Mu rugendo rw'igihumbi na 97 twarabasiguriye ukuntu ukwisonzesha gufise akamaro kanini haba ku magara y'umuntu, haba mu vy'impwemu, haba mu vya politike, haba mu vy'ikibano. Twarerekanye ukuntu umuntu ariko arisonzesha bituma agira ubwenge bwinshi canke bituma ubwenge bwiwe bukora neza. Nico gituma twabwiye ugwaruka nk'abanyeshure biga ku makaminuza canke mu masogondere ko bokumviriza urwo rugendo rw'igihumbi na 97. Twarerekanye n'ukuntu umuntu yisonzesha aramba gusumvya utabikora. Uno munsi naho nagomba twigire ku nkoko. Inkoko iyo itaye amagi iragera igihe yabundikira kugira ngo ayo magi avemwo imiswi. Iyo nkoko imara iminsi 21 iyabundikiriye. Kuva ahiri iyibundikiriye isohoka rimwe na rimwe, naho nyene igasohoka nko kagoroba, ugasanga iriko iranobagura utuntu dukeya, igaca isubirayo ikabundikira amagi yayo gushika gizente, gushika avuyemwo imiswi. Iyi minsi 21 inkoko iyimara yisonzesheje atacirya, kandi yagomba kurya mugabo ikaguma ibundikiriye amagi yayo yiteze yuko ayo magi azovamwo imiswi. Iba yiteze ubuzima bwiza, iba yiteze kugira umunezero imiswi ivutse. Uku kumara iyi minsi 21 yisonzesheje, iki ni kimwe twita discipline. Inkoko iremera igaheba ivyo bintu yaho ikunda, ibitete canke imisenyi canke ibindi canke ingano, mu ntumbero yo kugira ngo ironke ibintu vyiza gusumvya izo ndya yari kurya. Aha muzoraba inkoko ibundikiriye n'ukunanuka usanga yarananutse. Voilà, iyi ni sacrifice, iki ni kimazi. Inkoko iberaguye ubuswi iraryoherwa, kandi na nyene iyo nkoko araryoherwa. Ibitanze ubuzima. Musi nagomvye yuko twigira kuri iyi nkoko mu gihe tumaze imisi twiga kwisonzesha. N'ibikoko vyonyene birisonzesha kugira ngo bishike ku ndoto yavyo, kugira ngo bishike kuri ivyo bintu vyifuza gushikako. None twebwe abantu nitwe tutokwisonzesha, nitwe tutofata igihe kanaka ngo twisonzeshe, ngo twisonzeshereze ibintu bikomeye twifuza gushikako? Ndabajije. Twaravuze duti tutemeye guca bugufi tukisonzesha, ntiturote n'ukurota hari ikintu gikomeye dushobora gushikako, kuko ataco utanze ntaco uronka. Twebwe rero dutegerezwa kwitanga nk'ikimazi, dutegerezwa gutanga imibiri yacu nk'ibimazi vyera. Woba witeguye kuzofatanya urugendo natwe, urugendo rw'iminsi 40 twisonzesheje? Urwo rugendo ndabibutse yuko ruzotangura itariki 1 y'ukwezi kw'indwi. Tuvuze ngo kwisonzesha n'ikimenyetso kigaragaza ugukunda igihugu, benshi mengo ntavyo batahura. Reka ndabisigure. Usomye mu gitabo ca Nehemiya igice ca mbere ku murongo wa 3 haravuga ngo, barambwira batabari barasigaye muri ico gihugu batajanywe ari nyagano, bari n'amarushwa menshi n'ibitetegwa, kandi n'inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu zarasenyutse, n'amarembo yaho yarahiye. Murumva yuko bari bamuhaye inkuru mbi yabaye ku gihugu ciwe, ngo abantu biwabo bari n'amarushwa menshi, amarembo yari yarasambaguritse, igisagara cari umusaka. Tubandanye ku murongo wa 4 haravuga ngo, nuko maze kumva izo nkuru
nca nicara ngaho ndarira, mara iminsi mbabaye nisonzesha, nsengera imbere y'Imana nyenijuru. Murumva uku kuntu bamubwiye inkuru yo mu gisagara c'iwabo iramubabaza, aca ararira, aca arisonzesha. Voilà, nta muntu n'umwe ashobora kwisonzesha atababaye. Voilà, tuvuga duti umuntu wese ababajwe n'ibintu biriko biraba mu gihugu cacu, akumva bimugeza ahantu, akumva atana amajambo menshi afise yovuga kubera umubabaro, uwo muntu wenyene niwe ashobora kwisonzesha. Abandi bobo uri mu munezero, ibiriko biraba bikunezereza, ataco bikugira, wumva wose kwisonzesha kubera iki? Hisonzesha bababaye. Kwisonzesha ni nk'ikigandaro. Bibiri ivuga to mourn, kugandara, ngo murire muboroge. Voilà, umuntu yisonzesha ntabanezerewe na gatoya. Iyo ukunda umuntu vy'ukuri akagira ingorane, nawe wumva ubabaye, wumva woturika ukarira bivanye n'ingorane yagize. Ari umuntu wahora ukunda canke ukunda neza neza, mugabo uwo muntu utamukunda uragira uti ibisanzwe sha. Aho rero niho urukundo rw'igihugu ruhagaze. Tuvuze duti twisonzeshereze igihugu, ukabandanya winywera amashampanye, usenyagura ibinyama, urya ivyo ugomvye, winezereza uko ugomvye, uja mu mabwati, ugira nte, voilà, winezereza mu miduga, voilà, wiyerekana, voilà. Aho uriko uragira ivyo, abandi bisonzeshereje igihugu bagira bati nta nico tunywa, nta nico turya, ni mpaka tugaruje umunezero. We ngaho we wumva ivyo uzoba uriko uragira n'ivyo azoba ari vya danje rero vyerekana yuko ukunda igihugu. Ubu nibaza ko biri clair, mvuze nti hageze yuko twisonzeshereza igihugu, iyo ni dogre yo kugwego rwo hejuru yo gukunda igihugu. Bikorwa n'abapatriote bonyene, abandi nabo batazi ivyo barimwo babandanya bisekereza ivyo bisekereza. Muri Amerika bari bafise ikibazo gikomeye cyane c'ivangura canke c'akarenganyo gafatiye ku ruhu canke discrimination raciale. Vyari bibabaje cyane, mugabo baravuga bati turisonzesheje. Nkuko kwisonzesha kwabo hari n'ibikorwa bakoze muri uko kwisonzesha. Bavuze bati naho ugendera mu miduga biryoshe turabihagaritse, ubu tugiye kugenda n'amaguru kugira ngo twerekane umubabaro dufise, kumbure Imana izodutabara. Kino gihe natwe tugiye kwisonzesha, kandi hariho ibintu dutegerezwa guhagarika, kuko umuntu agandaye canke ariko ararira canke ababaye, hariho ibintu atinezerezamwo. Agandi kugira ngo biganzura abazungu, kugira ngo baronke independence, bemeye kwisonzesha umunyu. Natwe hariho ibintu tutegerezwa kwisonzesha, tukavuga duti bino bintu muri kino gihe turabihagaritse, mu ntumbero yo kuririra Imana, mu ntumbero yo kwibabaza kugira ngo dushike kuri wa munezero. Urundi yoshobora kumpenda ngo arakunda igihugu, benshi usanga bashize ku masitati ngo je ndakunda igihugu gushika naho no cihebera. Wocihebera ubuzima bwawe bukagenda bugahera kubera wiguze igihugu. Ego birashoboka, ivyo sindabihari, ariko mbwira ukuntu wonanirwa no guheba icupa, ukananirwa no guheba ubugari, ukananirwa no guheba kugira mu modokari mu minsi kanaka, hanyuma ukavuga ngo igihugu wocihebera no kucihebera. Wowe uri kurabesha. Ivyo tugomba tugire nibaza yuko ari byo vyoroshe gusumba aho wovuga ngo wopfira n'igihugu. Reka kubesha. Ubu turi mu gihe abantu benshi bigirisha ngo barakunda igihugu, ariko ataco bakunda, bacanka. Uburyarya bwaruzuye. I pretend. Mu Congereza bavyita pretending, kwigirisha. Tugomba tuje mu kayungiro turabe neza abakunda igihugu abaribo. Mwibuke kandi na rya jambo ryanditse muri Bibiliya ngo mbega ukwisonzesha Imana ikunda n'ukwahe. Uko
kwisonzesha bituma ufasha imfuvyi, bituma ufasha abo batagira aho baba, bituma ufasha abatagira ico bambara, bituma ufasha abatagira ico barya. Bwiye nti abantu twese tuzoba turi muri urugendo rw'amahoro muri uku kwisonzesha mw'ico gihe c'imisi 40 tuzoba turiko turafasha abantu bamerewe nabi, abatagira ico bambara, abatagira ico bafungura, abatagira shinge na rugero. Ufise imyambaro y'ibirato uzotanga umwambaro, ufise impuzu bamusanga ibihuzu vyaruzuye muri garderobe uzotanga impuzu, ufise ivyo ufungura uzoha abatagira ico barenza umuhogo. Ushobora no kuba ufise amahera hanyuma ukaraba buhezagira, bizovana n'ico uzoba ufise. Mugabo umuntu wese azotegerezwa kugira akigoro nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Nako rero nakamaro ko kwisonzesha mu kibano. Voilà. Ibi bintu tubigize ndabarahiye bizohagurutsa Imana ikiza igihugu cacu. Gandhi aravuga ati be the change you want to see in the world. Aravuga ati nuba impinduka wifuza kubona mw'isi. Majambo ivyo bintu wifuza ko bihinduka banza abari we uhinduka ubwa mbere. Imba twoba twisonzesheje ngo abarongozi bacu bahinduke, aho usanga biba, aho usanga batwaza igitugu, aho usanga bakora ubegito butandukanye harimwo no kwica abantu, aho usanga barenganya, we ukaba wifuza yuko abo bantu bohinduka, mu gihe nawe wowe ubikora nk'ivyo. Ufise umukozi muhira uramurenganya, ukorera ahantu urazi ko wiba, n'ubundi bubegito bwinshi urazi neza yuko ubukora. Umva uriko urasenga ngo mana duhindurira ibintu ivy'abo bantu bakora nawe ari vyo ukora, wumva iyo Mana yo kumvira? Abanyapolitike bagira bati dutegerezwa kugwanya leta, natwe dushikirwe, dushitseho natwe turaba ukuntu tubega. None mwumva dufise aho gatima, Imana igira iti reka mbe ndareka uko vyimereye shahu, mwebwe ngaho mubona muhashitse mutogira amanyanga asumvya y'abandi bariko barakora. Ukwisonzesha rero canke ihinduka rihera mu muntu ubwiwe, hanyuma rikaja hanze. Bituma urugamba tugiyemwo gukwisonzesha tuzogira urugamba kugwana na twebwe nyene n'imibiri yacu na kamere zacu. Ngo umuntu atsinze urugamba gukunesha kamere yiwe ngo aba arushije uwafashe igisagara n'umuheto. Ukuri tubanze tugwane na kamere zacu, tubanze twebwe nyene duhinduke imbere yuko ibindi bihinduka. Kwisonzesha rero nico bivuze ahanini. Iyo discipline y'ukubona ico wagomba kayeri mugabo uragahevye, wagomba kanyama, wagomba kaji, wagomba kakandi karyoshe, mugabo uragize uti no jewe ndi muri discipline, ntegerezwa kudiscipline umubiri wanje, ntegerezwa kuwukontrola. Waja muri boîte utaronka amahoro utagiye muri boîte, hariho n'abandi bataronka amahoro batararanye n'inkumi. Byose mw'ico gihe cyo kwisonzesha nk'ubwo rugendo rw'imisi 40 uciye bihagarika uti ndabihagaritse, ukavuga uti ndavyihanye kugira ngo Imana idukirize igihugu cacu. Erega ivyo bisa n'iri jambo. Iri jambo rivuga ngo niyo abantu bitirirwa izina ryanje bicisha bugufi, mu yandi majambo bisonzesha, ngo bakava mu ngeso zabo mbi, bakava mu bicumuro vyabo, bakiyeza, bagasaba imbabazi, bakabihagarika, ngo jewe Uhoraho nzobumva ndi mwijuru ndabibabarire, ngo nteko ndabakirize n'igihugu cabo. Gorane nyamukuru ituma tuguma twizunguruka ko naho twosenga gute Imana itumva ibisabisho vyacu, nuko iba yatubwiye iti mutegerezwa guhagarika ibicumuro vyanyu, mugabo tukayisenga twibereye muri vya bindi nyene vya bicumuro vyacu. Ivyo rero biraheza bikayinukira. Iri niryo jambo tugomba duhagararemo. Abantu benshi barakunda kuririmba, bakaririmba, n'abapasiteri bakaririmba, mugabo iri jambo ntirigire efe. Kubera iki?
kubera ivyo mvuze, kubera twigumira muri vya bindi nyene. Rero harageze ngo nzobakiriza igihugu. Voilà. Nimba Imana izodukiriza igihugu, ubu turabona yuko igihugu cacu kigwaye. Nimba kigwaye, nimuze turye ubuseriye, turihagararemwo, twisonzeshe, tuve mu bube gito bwacu, hanyuma hakurikire ko Imana idukiriza igihugu. Iyumvire namwe, abarundi twese tubikoze mu kuri, ataburyarya burimwo, abasigaye mu gihugu n'abahunze, twese tukisonzesha, tugafata urwo rugendo tuvuga duti turi kumwe mu mpwemu. Voilà. Twese tukaborogera Imana, tukarira Imana, turi ku kintu kimwe, dufise ihangiro rimwe, tukava mu ngeso zacu mbi, tukazihagarika, tukihana, duti asha ibintu dusubira kubigenderamo. Imana yoreka kutugirira neza gute? Yoreka kudukiriza igihugu gute? Hari n'akandi, none wewe wosenga ngo Imana ikize igihugu, nukuvuga ngo ufise umushihe ku mutima, hariho abantu utarababarira. Ijambo ry'Imana naryo rivuga ngo banza uharire, niho nanje nzoguharira. Hanyuma Imana ikakumva gute? Uriko urasengera igihugu, uri mu gihugu uriko urasengera igihugu, hariho umuntu wanka urunuka, umuntu wase kubabarira, umuntu wase gusubiza hamwe nawe. Imana yo kumva gute? Muri iki kiringo rero c'imisi 40 tuzoba turiko turitegura, turiko turategura imishaha yacu. Azoba ari umwanya mwiza wo guharira abatugiriye nabi, abatwononeye, abatwiciye, abadutoteje, abatwivye, abaturenganije, abatwanse urunuka, kugira ngo Imana ironke ahitangurira, ironke ahihera mu kutugirira neza. Voilà. Nibaza yuko ivyo bintu tubikoze ataburyarya tubikoranye, Imana izokiza igihugu cacu, kuko ni Imana itivuguruza mu vyo yavuze. Yaravuze yuko izokiza igihugu cacu mu gihe twicishije bugufi tugaheba ingeso mbi zacu, izogikiza. Ingorane nuko iyo Bibiliya canke iryo jambo ry'Imana turisoma nk'ibindi bitabo vyose vya histoire canke vya geography, tutizera ibirimo, tutemera ibirimo. Nukuvuga ngo tutemeranya n'ibirimo. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo banza ubabarire niho uzobabarirwa. Ivyo ntituvyumve, tukaguma dusaba Imana ngo Mana dukiriza igihugu, Mana gira uku, kandi dufise imitima yuzuye ukutababarira. Bari mu gihugu bagasenga ngo Imana yugurura imiryango, iterambere ribe mu gihugu, kandi banka, bazi neza yuko banka abari inyuma y'igihugu. Abari inyuma y'igihugu nabo bagasenga ngo Imana ibakingurire basubire mu gihugu, bazi neza yuko banka abari mu gihugu. Ivyo bintu vyoba ari biki? Kuko n'uburyarya bwo kugwego rwo hejuru, dufise imitima yuzuye kwihora. Nibaza rero yuko muri iki kiringo c'imisi 40 ivyo bintu vyose vyahora bitugora ko tuzobihagarika canke tuzobikira. Mu bantu bari bagiye mu gihugu c'isezerano hariya ikanani, mu gihugu gitemba amata n'ubuki, habayeho generation z'abantu zibiri. Habayeho abanyisirayeli batizeye ico Imana ivuga mwijambo, habaye n'abandi bizeye ico ijambo ry'Imana rivuga. Abo rero nibo twumvise bashitse mu gihugu c'isezerano, mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Abatizeye nabo ngo bahereye mu bugaragwa. Murumva yuko abo batizeye rwarurunganwe rwose. Natwe rero turageze mu bugaragwa, turageze mu mayira abiri. Twizere iki? Twizere ijambo canke ntitugizere? Uguhitamwo n'ukwawe. Voilà. Azi ko hariho abagiye gupingura urugendo ngo ureka turabe ingene bamara basha, uyo Mana turabe ingene bakitsa. Ariko je ndizera yuko Imana ari nteturuye, Imana izoba iri mu ruhande rwacu.
Harageze yuko tureka kuririmba ijambo ry'Imana tukaribamwo tukarikora. Na kare ijambo nyene riravuga ngo ntimuba bumva iryo jambo gusa ariko mube abarikora. Voilà. Ubu rero harageze yuko dukora ijambo, harageze yuko dukora ibikorwa twisunze ijambo, hageze yuko tugira urugamba rukomeye rwo kwizera. Harageze ko tuba babahizi mu kwizera, babahizi ba Gideyoni n'abandi. Reka isi izotangare yumvise ko twahagaze mu ijambo tukaryizera tukarikora, hanyuma ibitangaza bigaca biba. Ijambo ry'Imana muri Zaburi igice c'ijana na 19 ku murongo wa 74 haravuga ngo abakubaha bazondaba banezerwe kuko nizigiye ijambo ryawe. Voilà. Abanyamahanga bubaha Imana bazoturaba twebwe abarundi banezerwe kuko tuzoba twahagaze mu ijambo tukaryizera tukaryumvira hanyuma tukarikora. Zonezerwa nabo bahakura icigwa, nabo bumve bokemura ibibazo vyabo bisunze ijambo. Ivyo rero nivyo bidusaba guhaguruka tukisonzesha, guhaguruka tugatangurana rwa rugendo rw'amahoro turi kumwe. Mu cigwa co no munsi mwabonye yuko n'inkoko kugira ngo ivyare, kugira ngo irondoke irisonzesha. None inkoko yisonzesha, twebwe tugomba amahoro. Murazi igiciro c'amahoro? Igiciro c'amahoro ni kinini cane. None muraruha mukibaza yuko ayo mahoro y'igiciro kinini nk'uko twoyashikako atakimazi dutanze? Reka ndangize nsaba ugwaruka abajene, kino gihe nibo babaye cane gusumvya abandi bose. Vyumvikana ko ari nabo bategerezwa gutanga ikiguzi kinini kugira ngo dushobore gushika kuri rino hangiro. Abajene ahanini nibo babwirizwa kwisonzesha. Voilà. Nizera yuko icigwa catahuritse. Imana nibahezagire mwese. Reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu wese atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Nsubire ndabibutse ko urugendo rw'amahoro tuzorutangura itariki 1 y'ukwezi kw'indwi mu 2024.